Abanyagihugu bahimugina bahurikiye mu mashirahamwe bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho mu gihe akazi bakuze bakora ari nako kabatunze gahagaze. Bafise impungenge ko bagiye guherera mu munyororo kuko batabona aho bazokura amafaranga yo kwishura amadeni baba barafashe kugira bakora ako kazi mu bisanzwe gasaba uburyo bwinshi. Bati hari abantu benshi babona inoro bakibaza ku kwicukura vyoroshe ariko bakamenyesha ko no kubona igarama uba washoye ibitagenda. Nk'abantu basanzwe bari muri aya makoperative twebwe vyadushegeje byageze ahantu. Ikibazo rero haniniya urabona ko turiko turakurikirana ubwo buzi usanga tufata amadeni mu mabanki, umuntu akagurisha avuga ati kumbura arebe ko ashobora kubaho. Ntako tubona rero iyo turiko turaja turazi yuko mu minsi iza bishobora kuzodutera ikibazo, kumbura ugasanga abagiye baza baraka amadeni mu mabanki tugiye guherera ku munyororo. Urumva ni ikibazo twikoreye. Abanyagihugu b'Imugina bamenyesha ko mu gace bimbamwe inzahabu abahaba ku bice birenga 90% baba bari muri ako kazi. Muri kino gihe rero biteze ko ubusuma bugiye kuba bwinshi nkuko vyagiye biragenda igihe cyose kwima inzahabu vyaba bihagaritswe. Ibidandazwa ubu ngubu ntibigisohoka neza kuri akabingiro batari kubarimba. Ibintu bijanye n'uburyo umuntu akorera mu kabare ni ngorane, ntashobora kuronka n'uwaza kwihereza agacupa. Abantu usanga bafise utuntu nyene badandaza kubera ico kisata iyo gihagaze ntibasubira kubona ababashorera. Hama kandi ikindi kandi nuko igihe ibikorwa vyagiye biza birahagarikwa kenshi vy'inzahabu byaragaragara ibintu vy'ubusuma cane muri komine. Ubusuma buteye ubwoba aho ushobora kugenda ugasanga wavyutse mu gatondo agahena ufise mu ruhongore canke ufise mu rupangu ugasanga bagatwaga inzu. Ari ahantu udandariza nimba ari utwo kurya udandaza ugasanga bamenye inzu ugasanga babitwaye. Ngo naho bigoye kuribwa n'inzoka kitwara kwisato, abanyagihugu basaba nyabona kugarukirwa ibikorwa vyo kwimba inzahabu bigakorwa mu muco, ntikaba akazi kihariwe n'ibihangange by'igihugu ku nyungu z'imiryango yabo gusa.